umuririmbyi Sarbi ni wo muririmbyi yonyene novuga kuva hano mu gihugu cy'u Burundi yashoboye kwitabira amahiganwa ya AFRIMMA Award, amahiganwa novuga kari ku rwego rwo hejuru hano muri Afrika muri rusangi. Umuririmbyi Sarbi kuva mu gihugu cy'u Burundi akaba ari wagiye muri iryo higanwa ku nshuro ya mbere kuva Uburundi buremwa. Ni higanwa rero yashoboye gushirwa muri kategori ya Best Male East Africa, aho ari kumwe n'ibihangange bikomakomeye cyane hano muri Afrika dusanzwe dufise muri iyo kategori. Akaba ari kumwe na ba John Frog from South Sudan, ba Calligraphy muri Kenya, ba Eddie Kenzo Uganda, ba Diamond Platinum muri Tanzania, ba RAYVANNY muri Tanzania, ba Otile Brown muri Kenya, MEDDY mu gihugu ca Rwanda, Sarbi mu gihugu cy'u Burundi. Abakaba ari bo baririmbyi novuga bari kumwe muri kategori ya Best Male East Africa. Umuririmbyi Sarbi akaba ari wo muririmbyi mu gihugu cy'u Burundi novuga kagiye yo ku nshuro ya mbere, akaba ashizwe muri kategori imwe gusa muri kategori nyinshi dusanzwe dusanga muri iryo ihiganwa rya AFRIMMA Award. Rero iryo higanwa nkuko tubishikirizwa no muririmbyi Sarbi araduhamagarira cyane nk'abarundi kumushigikira, kuko ni wamutora uzobutoye Uburundi. Ni nguvu nyinshi cyane uwo muririmbyi Sarbi ariko arakoresha kugira arabe ukuntu yoshobora guserukira Uburundi neza, arabe ukuntu yoshobora kuduza ibendera ry'igihugu mu makungu, na cyane cyane yaho bamwizeye bakamushirayo mu ku nshuro yiwe ya mbere. Ariko aragerageza cyane cyane kugira arabe ukuntu vyoshobora kugenda mu gutanga publicité, mu kwigisha ukuntu vyoshobora kugenda kugira ushobore gutora uwo muririmbyi Sarbi. Abarundi benshi ntituzi ukuntu dushobora gutora, nanje ndi ngaha kugira nshobore gushigikira uwo muririmbyi Sarbi mu kwigishanya ukuntu twoshobora gutora muri AFRIMMA Award uwo muririmbyi Sarbi. Ndaza kubaha aka video kuko mushobora gutora, ariko reka ngire ko mvuga ku bantu bagiye bashigikira uwo muririmbyi Sarbi mu mpande zigiye zitandukanye, haba mu gisata c'abaririmbyi basangiye umwuga, abana cyane cyane bavugwa yuko arabakeba badacana uwaka. Ndavuga nko ku ruhande rwa Big Fizzo, warabonye neza ku mapost yagiye postinga avuga ko twoshobora gushigikira uwo muririmbyi Sarbi, naho benshi mu baririmbyi bagize ico babivuga ko mu gushaka gutezurira, mu gushaka gucinyiza uwo muririmbyi Sarbi. Ndavuga nko ku ruhande rwa Natasha no ku ruhande rwa Alvin Smith barashoboye kugira ico bakoze kitari ciza kuri uwo muririmbyi Sarbi mu gucanishamwo uwo muririmbyi n'abafanzi biwe. Ni umuririmbyi Big Farious abenshi tutari twiteze yuko ashobora gutora post y'umuririmbyi Sarbi ngo ashobore kuyipostinga, na cyane cyane ku mbuga ziwe zisanzwe zikurikiranwa n'abantu benshi. Inyuma y'ivyo harakurikiye no mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu, aho twabonye mu stanteri y'intara w'ikomine ya Mukaza nawe nyene yashoboye kuvuga ati je deja vote Paul Sarbi 257 iti narahije gutora ku ruhande rwa Sarbi, tora Sarbi hamutora igihugu cy'u Burundi. Turabona no mu nzego z'umutekano Pierre Nkirikiye abenshi muramuzi umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, nawe nyene yarashoboye gushira ku rubuga rwiwe avuga yuko kubwiwe azayahejeje gutora umuririmbyi Sarbi. Ni benshi ba Masterland barahejeje gutora uwo muririmbyi Sarbi, n'abandi baririmbyi benshi abapromotere twarabikoze kenshi gashoboka katari musi ya gatanu, na cyane cyane yaho igihugu cyacu ari cyo gihugu mu ba kategori mu baririmbyi bashoboye gushirwa muri iyo kategori dufise abantu bake cyane. Rero bisaba ko dutora kenshi bishoboka, kuguruza ama email menshi kugira dushobore gutora uwo muririmbyi Sarbi kenshi gashoboka, dushobore kurenga bamwe bafise miliyoni 43, bamwe bafise miliyoni 60 zabene gihugu mu bihugu usanga bavamwo, natwe tukaba dufise miliyoni nka 12 gusa. Mugabo tukaba twizeye yuko intsinzi izoshobora gutaha hano iwacu, na Dawidi yaratsinze Goliath mu gihe abenshi batari bavyizeye. Rero natwe nta kibuza Sarbi kashobora guta hasi umuririmbyi Diamond Platinum, agata hasi umuririmbyi nka MEDDY, n'abandi baririmbyi benshi ba RAYVANNY hajya ashobora kubasiga hasi, mu gihe abarundi twese twashobora guhagurukira rimwe tukavota kuri Sarbi, tukabikuramo inzigo, tukabikuramo ubufanzi, ahubwo tugakorera igihugu. Reka mu mwanya araguha aka video uzoka kurikirana neza, hama umenye ukuntu ushobora gutora uwo muririmbyi Sarbi. Sten presenter kuri micro, cyangwa shatse umwite presenter Sten all the way from Sten TV worldwide. Turabakunda cyane mwe mwese mudukunda, turazi ko muri benshi utarakora subscribe
ahubwo nagusaba kuyikora mu kubandanya ushigikira ugwaruka rw'u Burundi na cyane cyane ruriko rurakora kugira twiteze imbere mu nzira zigiye zitandukanye. Love you guys, ciao ciao till the next time. Yo Satbi? Yes baby. Comment nous babaye? Ninde yagushavuje? Nabisi. Ubabaje niki? Hello everybody, it's your boy Satbi. Ndagize bwakeye. Naje ngaho kukwibutsa ubwene batora Satbi muri AFRIMMA. Gutora muri AFRIMMA urinjira muri website ya AFRIMMA kuri link ya AFRIMMA uza kubona borashobora guhura nayo hariho hose ahandi ho utayibonye ugenda kuri page Facebook yaje ukaraba link ya AFRIMMA. Winjiye urabona ibice kategori z'abaririmbyi batandukanye muri Afrika abariko barahiganwa. Uratora hose na hose utanguriye kuri kategori ya mbere, ya kabiri, ya gatatu niho hari best male East Africa. Ucitora Satbi hama ubandanye utora umuririmbyi umwe gushika hepfo munsi muri aho kategori zihereza. Ukibona hari ahantu ushobora gushirako izina iritazirano ugashirako na Gmail yawe, igihugu cyawe, ucishonda kuri vote. Gutora Satbi ni ingirakamaro kuko bifise icyo bivuze ku gihugu cyacu cy'u Burundi, kuko intsinzi je izoba ari intsinzi y'u Burundi muri rusange. God bless you. Yaga dore wa muhungu Burundi bwibarutse Uburundi nitadawe Bujumbura mama ndakora bikora nka hirya nino bigashimwa abababileni bo hirya mabo bagaponda ubwene batora Satbi muri AFRIMMA. Gutora muri AFRIMMA urinjira muri website ya AFRIMMA kuri link ya AFRIMMA uza kubona borashobora guhura nayo hariho hose ahandi ho utayibonye ugenda kuri page Facebook yaje ukaraba link ya AFRIMMA. Winjiye urabona ibice kategori z'abaririmbyi batandukanye muri Afrika abariko barahiganwa. Uratora hose na hose utanguriye kuri kategori ya mbere, ya kabiri, ya gatatu niho hari best male East Africa. Ucitora Satbi hama ubandanye utora umuririmbyi umwe gushika hepfo munsi muri aho kategori zihereza. Ukibona hari ahantu ushobora gushirako izina iritazirano ugashirako na Gmail yawe, igihugu cyawe, ucishonda kuri vote. Gutora Satbi ni ingirakamaro kuko bifise icyo bivuze ku gihugu cyacu cy'u Burundi, kuko intsinzi je izoba ari intsinzi y'u Burundi muri rusange. God bless you. Yaga